Ku munsi w'ejo niho WJ yakoze interview ahagasopo kuri DJ Polly amubwira ati jewe nabonye indirimbo yo wanje vuba ndagoshire indani. WJ once again akubwira ati bamwe birirwa barababesha ko birirwa baradufasha nibo birirwa baratugira ingufu bahengera bigiye ku meza ati ngo reka nkarabe. Guys, jewe ijya ndirimbo yanje nayo nzokwigera meba abwo mu maguru masha nanyarukanira indirimbo yanje kuko niyombwira ko indirimbo ari yiwiwe ari je narishe vyose ari je narishe clip ndihana audio mpamagara n'umuririmbyi akomeye cyane tuyikorane ava mu gihugu ca Uganda ariwe bitwa Jose Chameleone. Burya guhagurusa Jose Chameleone ni nkaho buhagurukije Afrika yose kuko ujya muririmbyi arazimvye cyane. Ni nkaho rero utombwira ati jewe noheba indirimbo yanje nasizemo amamiliyoni n'amamiliyoni ati je noheba iyo songo yanje. No, never. Ntigikunda bamwe birirwa barababesha ko badufasha ariko bageze indani bagahinduka intare, bageze hanze bagahinduka intama. No, suko bimeze. Nico gihe rero cyo kwerekana aho tugeze, nico gihe cyo kwerekana ko dukuze tutakira abana kandi twebwe ubu dufise ingo n'imiryango, ubu twaravyaye turarondoka. Hageze yaho rero twereka abuzukuru ivyo twashitseko, harageze yaho twereka abana bacu ivyo twagezeko kuko twarakoze cyane. Niko WJ once again akubwira ti bamwe batugira ingufu ntibikunda, never. Byaraheze, hari kera guys. Hello bite so jendi basamura meze neza nkuko bisanzwe kubatanze nk'abani twa Jafar Demosa cyangwa wite promoter bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, narababwiye kari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi bamwe murapinga muraharira. Guys, muntu ukeneye kumva rero karibu wumviriza, udakeneye kumva nawe uhaguruka ugende kuko iwanje ni basomba urusaku. Ku munsi w'ejo niho WJ yakoze interview ahagasopo kuri DJ Polly amubwira ati jewe indirimbo yanje ntayibonye mwiyindwi vuba nawe ndagushira indani. Guys, umuriro uradutse hagati ya DJ Polly na WJ cyangwa umwitwe once again umuririmbyi akomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi akomeje kuvyitwaramo neza. Jose Chameleone, mwibuke amajambo yigeze kuvuga cyagiye bigeze gushamirana na DJ Polly na WJ kuri ya ndirimbo itarafutwa, ariko ubu ibyabaye n'umuriro. Jose Chameleone yavuze ati bamubajije ati Chameleone hagati ya DJ Polly na WJ once again ninde mwoyo baraguhamagaye mukorane igikorwa. Jose Chameleone ayishuye ataguhengesha nyavuga ati umwana yitwa WJ niwe twakoranye igikorwa kandi uyo mwana mumufate neza, uyo mwana azobakoma niwe azotera ukudeta mu muziki ndundi kuko uyo mwana arashoboye, akoresha ubwenge, akoresha ico yize. Biraboneka ko uyo mwana afise impano. Guys, murumva ko umusaza yabivuze uwo bitwa Jose Chameleone aturuka mu gihugu ca Uganda, umurigent yabikoze neza cyane muri Afrika ndetse na East Africa ndetse n'isi yose. Umuririmbyi akomeye cyane niwe yamenye igihuta aravuga ati mufate neza diyama yanyu ariwe WJ once again kuko uyu mwana arashoboye, ni umwana akoresha ubwenge. Guys